Aho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abayobozi ba Ukraine bagabishije ko hari ikibazo c'amagara y'abantu muri Mariupol hari mu minwe y'Uburusiya. Mu makuru ya vuba n'iperereza ry'igisirikare c'Ubwongereza cagabishije ko korera ibangamiye igisagara kiri mu manuko. Iryo perereza riranamenyesha ko hakenye cane imiti mu gisagara ca Kherson kiri mu minwe y'Uburusiya kandi. Inkuru ya Sasha Schilter mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Ibisasu by'Uburusiya bimaze hafi amezi 3 byahinduye umuyonga umujyi wahoze ari mwiza wo ku nyanja ya Azov. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya bishishikajwe no gusobanura akaga ka Mariupol nk'uburyo bwo kwiruhutsa, aho byemeza ko ingabo z'Uburusiya ubu zita ku basigaye bahatuye. Nyamara umuyobozi wungirije w'umujyi watowe agaragaza ishusho y'imirambo y'abantu igitoragurwa mu bisigazwa, ibura ry'abaganga, imiti, aho kuvurira, ibiribwa ndetse n'amazi. Ibi byose byongeraho ibihe by'ubushuhe bituma icyorezo gikomeye cya kolera cyaduka. Serhiy Orlov yabwiye BBC ko Abarusiya bariyo babuza gutambuka imfashanyo ariyo yose ivuye mu mujyi wa Kiev, mu gihe kandi nta muryango utabara n'umwe uriyo. Ishirahamwe hano hagati y'akazina muntu Survival International ryagirije igisirikare muri Tanzania kurasa abasangwa butaka bo mu bwoko bw'Amasai mu kugerageza kubakura muri amwe mu matongo yabo. Iryo shirahamwe rivuga ko igisirikare carashe abagabo n'abagore amasasu mu karere ka Loliondo mu buraruko bw'ico gihugu. Survival International ivuga ko abategetsi bariko baragerageza guhindura amategeko ya Loliondo game hatuwemwo n'inyamaswa hagacika ikibanza c'ubutunzi kama bigatuma ubworozi bukugwaho. Uyu munsi mu gatondo umushikiranganje wa mbere Kassim Majaliwa yabariye inama nshingamateka ko atagukura abantu ku nguvu kuriko kuraba muri Loliondo. Icegeranyo ca leta y'Ubufaransa kivuga ko urukurikirane gutunganya nabi umukino wa nyuma wa Champions League hagati ya Liverpool na Real Madrid mu kwezi guheze i Paris, ariko kwatumye haba ico yise akajagari kabi. Ico cegeranyo kivuga ko akajagari katumwe n'ubusuma bw'amatike bwabaye ku rugero rurengeje, ariko ikongera ko ibibazo vyatumwe n'integuro mbi, ugucungera imigwi y'abantu hamwe n'uburyo abantu bavyifashemwo. Ico cegeranyo cashize ku mugaragaro ingingo zitegerezwa gukurikizwa, harimwo ishigwaho ry'urwego rushasha rw'igihugu rutunganya imikino ikomeye hamwe no kugerageza bagategeka abantu kugura amatike ku buryo ngurukana bumenyi. Iyi ni BBC gahuza miryango. Amashami mpuzamakungu 10 aharanira agateka kazina muntu yagirije umukuru w'igihugu ca Tunisia gushegesha ubwigenge bw'isata c'ubutungane inyuma yo gukura mu mabanga yabo abacamanza 57. Ni inkuru ya Youssef Taha mushikizwa na Seriake Muhawe nayo. Mwitangazo bashikiririje hamwe bateye akamo Sayed yahoze ari umwigisha w'amategeko muri kaminuza gusubiza mu kazi kabo abo bacamanza no guhagarika ico bise guhonyanga amategeko. Perezida Sayed yagiriza abo bacamanza kurya ibiturire no gukingira ikibaba abitwaje iterabwoba. Ishyirahamwe ry'abacamanza muri Tunisia rivuga ko ivyo bagirizwa bifise imvo za politike. Mu kwiyamiriza iyo ngingo abacamanza bo muri Tunisia batanguje ihagarikwa ry'akazi rizomara indwi yose. Perezida yabateye ubwoba bwo guhagarika imishahara yabo. Abatavuga rumwe na Sayed basiguye iryo yirukanwa ry'abacamanza nk'ubundi buryo bwo kwiyongerereza ububasha. Yakuye inama nshingamateka mu kwezi kwa gatatu inyuma yo kuyihagarika amezi 8 aho yatwara akurikije amategeko yishingiye wenyene. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonanye na mugenzi we w'Ubushinwa Fei He, kandi ivyo bihugu vyose vyamenyesheje ko ivyo biganiro vyagenze neza naho hagumye haba guterana amajambo gukomeye kuri kazoza ka Taiwan. Uyo mubonano hagati y'abo bagabo babiri wabaye wa mbere kuva Biden agiye ku butegetsi, bakaba babonaniye mu nama yindi y'abakuru b'ibihugu yerekeye umutekano yabereye i Shangri muri Singapore.
umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi w'Ubushinwa yavuze ko Weifeng yamenyesheje ko Ubushinwa butazoreka kugwana niyo hagira n'umwe agerageza konkora Taiwan kw'izinga rikuru ryayo aribwo Bushinwa. Ubutumwa bwa Amerika bwasohotse inyuma y'iyo nama busaba Ubushinwa kwirinda kongera kuvuga ico Amerika yise ibikorwa vyo guhungabanya umutekano wa Taiwan. Leta zunze ubumwe za Amerika igiye gukura itegeko ryo gusaba ingenzi ziva mu bindi bihugu kuba zipimishije mu masaha 28 imbere yo gufata indege. Umutegetsi umwe yavuze ko itegeko ririho rizohera ku munsi w'Imana. Ugukenegwa kujanye no kwipimisha bizoba birihwezwa mu mezi 3 kandi bizoshobora gusubirwamo harinze haboneka ubundi bwoko bw'umugera wa COVID. Ni ingingo ya nyuma yafashwe kuva hadutse ikiza ca corona kandi cahitanye abarenga umuriyoni muri leta zunze ubumwe za Amerika gusa. Jacques, urakoze Marc Niyonkuru. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuyerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda. Imiryango 23 iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'abanyamakuru yandikiye abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth ivuga ko itewe impungenge n'ibikorwa by'ubutegetsi bw'u Rwanda, ivuga ko bihonyora uburenganzira bwa muntu, ubwitangazamakuru n'ubwisanzure bwa rubanda. Ibi ni mu gihe hasigaye igihe gito ngo mu Rwanda habere inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango wa Commonwealth. Muri kuno kwezi leta y'u Rwanda ivuga ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu buryo bushoboka kandi abategetsi bahakana ibirego byo guhonyora ubwo burenganzira. Ni inkuru ya Prime ni ku Magenge i Nairobi. Ayo mashirahamwe arimwo ayo muri Amerika, Botswana, Canada, Colombia, Malte, Ukraine, Ubwongereza, Ubufaransa n'ayandi mpuzamakungu nka Article 20 Network, Human Rights Watch, Committee to Protect the Journalists na Amnesty International. Ayo mashirahamwe yasohoye urwo rwandiko avuga mw'ivyo mu gihe abakuru b'ibihugu bagera kuri 40 bamaze kwemeza ko bazokwitabira inama y'abakuru b'ibihugu bigize Commonwealth izotangura itariki 20 ukwezi kwa gatandatu ku murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Iyo nama akaba ari ubwa mbere izobibereye muri Afrika kuva mu 2007. Muri urwo rwandiko ayo mashirahamwe aharanira uburenganzira avuga yuko hari abanyamakuru, abashikiriza ivyiyumviro, abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi bafunzwe bahorwa kunegura imigambi ya leta, abandi nabo bagatega ubwoba bwo kugirirwa nabi mu gihe hari n'abapfa mu buryo budasobanutse. Ayo mashirahamwe avuga kandi ko hakiri ibikorwa byo gufunga abantu mu buryo bunyuranye n'amategeko mu bigo nk'ikizwi nko kwa Kabuga i Kigali no mu nzu zizwi nka safe houses hamwe n'ibikorwa by'iyicarubozo. Ayo mashirahamwe 23 asaba irekurwa ry'abantu bafungiwe ivyaha bifatiye ku gukoresha uburenganzira bwabo mu gutanga ivyiyumviro no gufungura itangazamakuru, abarikora nabo bakarikora mu bwisanzure atabwoba bw'ingaruka. Asubiza ku burenganzira bwa muntu, umuvugizi wa leta Yolande Makolo yavuze ko u Rwanda rwifashe neza kimwe n'ikindi gihugu cose mu burenganzira bwa muntu. Ubushakashatsi buheruka gukorwa n'ikigo ca leta kigenzura ibijanye n'intwaro mu Rwanda bwerekanye ko mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru buri ku gipimo ca 91%. Prime ndi ku Magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Urakoze Prime. Tukivuga ku nkuru zerekeranye n'u Rwanda, mu gihe hasigaye gusa iminsi 3 ngo hahaguruke indege ya mbere ijyanye mu Rwanda bimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza muri gahunda yo kubahiriza amasezerano ibihugu byombi biherutse gushyiraho umukono, haracyategerejwe umwanzuro w'urukiko rukuru rwa hano i Londres ku busabe bw'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yatanze ikirego isaba ko urwo rugendo ruhagarikwa. Iyo miryango iravuga ko ifite impamvu zinyuranye ishingiraho isaba ko urwo rugendo ruhagarikwa. Muri zo harimo ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza batagombye kubihanirwa. Ikindi ngo nuko icyo gikorwa isanga kinyuranye n'amategeko. Mugenzi wanjye Florentine Kwizera akurikiranye iby'inkuru. Florentine, bigeze he?
Jacques, gushika aya mango nta kiramenyekana mu ntara y'icese y'uno munsi aho ico kibazo cariko kirihwezwa. Ahanini rero bakaba bari biteze yuko haboneka ingingo ya sentare yemeza nimba indege itegekanijwe ku munsi wa kabiri gutwara abambere itazohaguruka iva hano mu Bwongereza canke izohaguruka. Ariko nk'uko bizi ababuranira aba basaba ubuhungiro barashaka kumwe n'ivyo yuko mu minsi iri imbere hoheza hakihwezwa n'ikibazo co gusubiramwo ingingo y'ubwumvikane hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda yo kurungika abo basaba ubuhungiro kubikorera hariya mu Rwanda bakaraba yuko vyubahirije amategeko. Ubundi leta y'Ubwongereza mu mabaruwa yarahaye abantu bagomba kujya mu Rwanda mu cyumweru gitaha yari yababwiye ko iki cyemezo kidashobora kujurirwa. Byagenze gute? Nivyo n'ubundi nico ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buriko burasaba sentare nkuru. Uravye ibivugwa n'abariko barakurikirana uru rubanza, intwaro yo hagati mu gihugu ikavuga iti hakwiye kwihweza inyungu rusange, no kuvuga intérêt public. Ariko abafasha bariko baraburana aba bashaka gutwagwa mu Rwanda nabo bakavuga yuko hakwiye kwihwezwa ikibazo c'umuntu umwe ku gatwe kiwe. Bakavuga yuko Ubwongereza nk'igihugu cashize umukono ku masezerano akingira impunzi categerezwa kwihweza ikibazo c'umuntu umwe asavye ubuhungiro Ubwongereza, ikibazo ciwe kikihwezwa n'Ubwongereza kandi bigakorerwa mu Bwongereza. Ubu rero bararindiriye kugira ngo bamenye nimba ubwa mbere na mbere abamaze guhabwa amakete abemeza yuko bategerezwa kujanwa mu Rwanda bazoheza bagahaguruka ku munsi wa kabiri canke yuko iyo ngingo izoba irabangire. Nico barindiriye muri aka kanya. Nari nagerageje kubaza umwe mu bariko barafasha izi mpunzi ari mwishira hamwe rimwe mu yagerageza kubaburanira, yambwiye yuko gushika muri aya masaha bakirindiriye ingingo yategerezwa kuboneka umwanya wari wo wose inyuma y'isaha 11 zo kuri no mugoroba. Icyemezo ni gifatwa muzagikurikira ku makuru yacu ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Reka noneho twege ku makuru yerekeranye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umwami w'Ububirigi Filipo n'umwamikazi Matilde bari mu rugendo rw'iminsi 7 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho bageze mu ntangiriro za kino cyumweru ku butumire bwa Perezida Felix Tshisekedi. Uru ni rwo ruzinduko rwa mbere rw'umwami Filipo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva yimye ingoma muri 2013. Muri bimwe hamaze gukora muri urwo ruzinduko harimo gusubiza igice cya mbere cy'ibihangano birenga 80,000 byasahuwe muri Congo mu gihe cya gikolonize. Hashize imyaka 2 umwami w'Ububirigi yavuze ko ababajwe nuko ubwami bwitwaye muri Congo igihe bwari bukoranijwe ku ngoma y'umwami Leopold wa kabiri, aho bivuga ko bwabaye bumwe mu butegetsi bwa gikolonize bwaranzwe n'urugomo rukabije muri Afrika. Twashatse kumenya icyo urwo ruzinduko rusobanuye ku bihugu byombi, maze mvugana na Nyamombeza Ombe, umusesenguzi kurikirana hafi bibera muri Congo, akaba aba mu gihugu cya Finland. Igihe cyiza c'Ububirigi cyo kugira ngo icya mbere na mbere babone umwanya wo kwicuza ibyo byose bakoreye abanyekongo, kabone nubwo mu mwaka w'ibihumbi 2020 umwami Philippe ubwe yandikiye Congo urwandiko asa n'uwicuza ibyo byose bakoreye Congo. Icya kabiri, muri iki gihe cyose hari hamaze igihe hasa naho kubana hagati y'ibi bihugu byombi kutari kimeze neza. Uru ruzinduko rusa naho rugamije kuzahura umubano, ubutwererane, imigenderanire hagati y'ibi bihugu byombi. Ubwo rero nkaba numva ko Congo ibifitemo inyungu, ariko n'Ububirigi bufitemo inyungu. Izo nyungu za Congo ni zihe? Icya mbere na mbere urabizi yuko hariho ibihangano byari byarasahuwe bigera hafi ku 80,000 bikajyanywa mu Bubirigi. Uyu mwami yaje yikoreye kimwe cyo mu bwoko bw'abasuku cyitwa kakungu, noneho ibe nka symbole yo kuvuga ko na biriya bindi byose sasa bazumvikana sasa uburyo buzagaruka mu gihugu. Icya kabiri, ntibicuze gusa ku bukoloni, banicuze no ku rupfu rwa Emery Patrice Lumumba. Habeho n'ikibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa Congo, ku Congo ishobora gusaba nibura
byaba inkunga se ya gisirikare, byaba inkunga se yo kugira ngo badohorerwe muri ya ambargo bafatiwe, ambargo yo kugura imbunda n'amasasu muri Loni kugira ngo bashigikirwe na Belgique maze babone uburyo bwo kwivuna umwanzi. Wavuze uti umwami yaricujije ariko nta mbabazi zuzuye zari zaba z'Ububirigi. Izi ntambwe zibiri ateye, urumva ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 yanditse urwandiko. Ubwo rero umuntu iyo yemeye ikosa ryakemera icyaha cye, ikiba gikurikiyeho ni ugusaba imbabazi. Iyi ntambwe ya none ijishimangira ibyo yari yanditse muri iyo baruwa, kabone niyo ari nta mbabazi officielle. Hari icyo Congo yiteze ku Bubirigi ku bijyanye no kugarura umutekano mu karere k'uburasirazuba bw'igihugu. Mu mwaka ushize ubwo Felix yasuraga Ububirigi, hari humvikanywe yuko hariho umutwe wa gisirikare w'Ababirigi wagombaga kuza kuriha imimenyerezo abasirikare bamwe na bamwe ba Congo. Ubwo rero urumva yuko niba harabayeho ibiganiro nk'ibyo kabone nubwo bitageze ku ndunduro, Ububirigi kugeza iyi saha muri Congo busa n'umuhigi usubiye mu ishyamba bwa kabiri, nyuma yuko wenda intwaro yari afite yahigishaga cyangwa se imbaraga yari afite yahigishaga, yongeye kubona akanya keza ko gusubira mu ishyamba ngo ahige bushasha. Nyamumbeza Ombe h'iradiyo mwumva ni BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikirana amakuru kuri short waves, naho abaye kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ku itariki ya 3 za kuno kwezi ariko gatanu ushize wari umunsi witiriwe umunsi w'amagare ku isi. Uwo munsi wagenwe n'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2018. Kigamijwe no gushishikariza kumenya akamaro k'amagare mu kubungabunga ubuzima no koroshya ingendo. Uyu munsi rero turajya mu Rwanda aho nyuma y'amezi 9 uburyo bwo gukora ingendo ku magare yishyuzwa bugeze mu mujyi wa Kigali ngo bumaze kwitabirwa na benshi. Abiganjemo urubyiruko bayobotse aya magare bavuga ko igiciro cyayo ari gitoya kandi ko abafasha gukora imyitozo y'umubiri. Ikigo cya Gura Ride cyazanye aya magare kivuga ko hariho imbogamizi z'uko u Rwanda rugizwe n'imisozi miremire bikagorana kugenda kuri ayo magare. N'inkuru tugezwaho na Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Turi mu gace ka Remera mu mujyi wa Kigali, kamwe mu duce twashyizwemo aya magare. Uyu musore tuhahuriye ambwiye ko uburyo bushya bwamuruhuye ku bijyanye n'igiciro cy'urugendo. Burahendutse kandi buboneka ahantu hose. Urabona umuntu kujya gutega nka moto ya 500 ariko ugatanga 200 ku igare, nta bintu by'imyotsi agira. Ikindi nk'umuntu uba ukeneye gukora ka siporo haragufasha kuba urimo uragenda ukora ka siporo inyonga. Bisaba kuba ufite smartphone, ukadawunodinga application ya Gura Ride, ukaba ufite n'irangamuntu. Iradukunda Noella, umukozi ushinzwe gufasha abagenzi bifuza gukora ingendo ku magare, avuga ko batunguwe n'ukuntu ubu buryo bwitabiriwe mu gihe cy'amezi 9 gusa. Ubwo nageraga akorera ku isaha ya 4 za mu gitondo, yambwiye ko yaramaze kwakira abantu 20 kandi ko yizera ko umunsi wira amaze kwakira abagera ku 100. Abantu bari kwitabira kuko twatangiye mu kwa 9 umwaka ushize, twatangiye bikiri ubuntu dutanga promosiyo ku bantu kugira ngo bayamenyere, ariko ubu mu kwa 3 nibwo twatangiye kwishyuza, hanyuma twishyuza 200 ku isaha. Akenshi abantu baza ni abantu batoya, ariko n'abakuru barayitabira, uretse ko ubu usanga bafite imbogamizi nyine, harimo akantu k'ubukuru, ariko nawe barayatwara nta kibazo. Ubu buryo bwo gukora ingendo bwatangijwe n'ikigo kigenga Gura Ride. Ku ikubitiro amagare yatangijwe byigerageza, ariko ubu hatangiye gahunda yo kwishyuza ingendo. Uwifuza gukoresha igare agomba kuba afite telefone y'insirimu imwe yitwa smartphone ndetse na porogaramu irimo imwemerera gukora urugendo. Bwana Jerry Ndayishimiye ushinzwe kwamamaza muri Gura Ride avuga ko amezi 9 ashize yabahaye umusaruro batari biteze. Twatunguwe cyane n'ubwitabire bw'abanyarwanda kuri iyi serivisi,
ubu ngubu tukaba dufite abantu bakoresha serivisi yacu barenga 25,000 muri Kigali. Ku munsi tukaba tubona ingendo 259 ku munsi. Mu gihe cy'amezi 9 tukaba dufite ingendo zimaze gukorwa 62,000. Uretse inyungu z'ubucuruzi, ikigo Guraride kivuga ko cyatangije igahunda gishaka kugira uruhare mu kurengera ibidukikije. Bwana Ndayishimiye avuga ko biteguye gukomeza ishoramari muri uru rwego. Niba tumajije kugenzeza ingendo zirenga 62,000, n'abakabaye bakoresha izo modoka cyangwa se izo moto zikoresha ibituruka kuri petroli. Ni ukuvuga ngo hari uruhare runini cyane aya magare ari gufasha mu kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Byagaragaye ko 60% y'ibyuka bihumanya ikirere bituruka ku mihanda biturutse ku binyabiziga bikoresha bikomoka kuri petroli. Uyu munsi harabarurwa amagare 100 asaranganyijwe mu mujyi wa Kigali gusa. Jerry Ndayishimiye avuga ko ubu andi agera kuri 300 ari mu nzira kandi ko biteguye no kwagura ibyerekezo bakagira no mu yindi mijyi y'u Rwanda. Nubwo bavuga ko ibintu byagenze neza kurusha uko bari babyiteze, Guraride ngo yahuye n'imbogamizi z'imisozi miremire ituma bigorana gukora ingendo ku igare. Mu minsi iri imbere ngo hateganyijwe kuzana amagare akoresha amashanyarazi abasha guhangana n'imisozi miremire y'u Rwanda. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzajya mu mujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'igihugu. Iyi mijyi ibiri ni imwe mu mijyi minini yunganira umujyi wa Kigali. Tuzareba uko ubuzima bumeze muri iyo mijyi cyane cyane mu rwego rwo kwakira abagenzi mu mahoteli, za resitora n'imyidagaduro. Uru akaba ari rwo rwego rwajahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Reka noneho dukomezanye na Jean-Claude Mwambutsa ku makuru y'imikino. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri amakuru yacu y'imikino yibanda ku mupira w'amaguru. Duhereye mu majonjora y'igikombe cy'Afrika cy'umwaka utaha kizakinirwa muri Cote d'Ivoire. Mu itsinda rya gatatu bakinaga umukino wa kabiri, Carlo Toko Ekambi ukinira ikipe ya Lyon afasha Cameroon gutsinda Uburundi igitego 1-0. Ni itsinda ririmo amakipe 3 gusa kuko Kenya iri mu bihano bya FIFA ikaba itemerewe kwitabira amarushanwa. Mu itsinda rya kane, Ethiopia yakoze ibyo bamwe babonye nk'ibitangaza, itsinda igihangaje Misiri ibitego 2-0. Gusa Misiri yatsindiwe ku mukino wa nyuma y'igikombe giheruka, ntiyari ifite rutayizamu wayo Mohamed Salah wavunitse. Muri iri tsinda urutonde rurafunguye kuko amakipe yose afite amanota 3, andi akaba ari Guinea na Malawi. Mu itsinda rya 8, Cote d'Ivoire izakira imikino yatunguwe na Lesotho banganya 1-0 mu mukino wabereye muri Afrika y'Epfo kuko nta kibuga Lesotho ifite cyemerewe kwakira imikino ya CAF. Cote d'Ivoire ariko irakina byo kurangiza umuhango kuko igomba kubona itike nk'igihugu kizakira imikino. Andi makipe muri iri tsinda ni Comore na Zambia. Muri iyi mikino kandi mu itsinda rya 11, Maroc yatsinze Afrika y'Epfo ibitego 2-1. Iri ni itsinda ririmo amakipe 3 gusa kuko Zimbabwe yafatiwe ibihano na CAF. Turacyari mu mupira w'amaguru ariko noneho ku mugabane w'Uburayi mu irushanwa rya Nations League. Ku munsi wa kabiri w'imikino, Kosovo yatunguye Irlande y'Amajyaruguru itsinda ibitego 3-2. Portugal yatsinze Repubulika Czech ibitego 2-0. Espanye itsinda Ubusuwisi igitego 1-0 mu gihe Ubugereki bwatsinze Chypre ibitego 3-0. Mu itsinda rya mbere kuri uyu mugoroba, Ufaransa buri mu mazabira burahura na Autriche, naho Denmark ihure na Croatia. Ufaransa muri iri tsinda bufite inota rimwe ryonyine mu mikino 2, bukaba buri ku mwanya wa 3, naho Denmark ikaba ariyo iyoboye iri tsinda n'amanota 6 nyuma y'imikino 2. Turabashimye nshuti mwari kumwe natwe. Amakuru yacu natwe yasoreje. Mugire ijoro ryiza. Kina Jean-Claude Mwambutsa. Reka noneho tugumeye aho i Kigali. Yvette Kabatesi dukomezanye nawe mu kiganiro cy'abaza muganga cy'umunsi. Mwiriweho neza. Uyu mugoroba turaganira ku ngwara bita lithiose salivere ituma umuntu azana utubuye mu miyoboro inyuramo amacandwe. None turi mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali hamwe na muganga Jose Uwamariya. Iyo ndwara koko ibaho, uko ifata igenda nyine izibya imiyoboro inyuramo amacandwe. Ni ukuvuga ngo
amacandwe nyine nk'uko tubizi aba mu kanwa ariko agira imvubura 3 zayo. Habaho imvubura imwe iba munsi y'amatwi nayo ikagira umuyoboro wayo uhingukira nko mu matama. Hakabaho nanone indi mvubura iba nko munsi y'ururimi mu mpande zombi, nayo imiyoboro yayo isohokera munsi y'ururimi nayo ifasha mu gukora amacandwe. Habaho nanone indi mvubura iba munsi mu rwasaya mbese hano hafi y'akananwa, iyo nayo ivubura amacandwe nayo agasohokera agana hejuru no mu mpande z'inyuma mu kanwa. Rero izo mvubura zose zigira imiyoboro izana amacandwe mu kanwa. Iyo miyoboro rero niyo ishobora kuziba ikarwara iyo ndwara yabiterwa n'iki se, kubera iki utwo tuntu tuzamwo muri iyo miyoboro ikaziba? Utwo tubuye rero dushobora guterwa ahanini n'imyunyungugu ya calcium iba yiyongereye cyane mu macandwe noneho ikagenda isigara mu nzira. Ni ukuvuga ngo bifata igihe, ntago biza nko kanya ngo bihite biziba, bigenda bifatana n'igihe tugenda dusigara inyuma bikazageraho bigafata bigakomera bikamera nk'utwo tubuye nyine, ari nayo mpamvu batwita stone cyangwa calcule. Ariko ibyo bikaba cyane nk'umuntu utangiye nko kugira ubwirinzi bukeya cyangwa mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi, bikaba ari nk'umuntu wigeze nko kugira nk'uburwayi wenda bwatuma iyo miyoboro ibabuka ku buryo ayo macandwe uko atambuka hagira nk'ahantu wenda hasa nk'ahakobotse, hagenda hatuma iyo myunyungugu itakara mu nzira. Ubwo rero uko igihe kigenda gishira iyo myunyu ikaba myinshi, hashobora kuziba hakazamo ako kantu k'akabuye gakomeye kazibya iyo miyoboro. Hanyuma ibimenyetso biyiranga ni ibihe? Nuko kuziba gusa cyangwa hari ibindi? Kimwe mu bimenyetso bishobora kugaragara, hashobora nko kuza akantu kabyimbye nk'aho mu itama aho uwo muyoboro utambukira, cyangwa munsi y'ururimi, cyangwa hano munsi y'akananwa. Umuntu ashobora gukozaho nk'intoki akumva harabyimbye, ariko nko kugira ngo umuntu ubwe abyimenyere ari wenyine ubirwaye, ashobora kugira ububabare, ashobora no kugira umuriro. Hari igihe ashobora kubyitiranya ngo yarwaye nk'amashyamba, cyangwa akabyitiranwa nuko hari nk'ikintu wenda cyamwishe nko munsi y'ururimi, ariko biherekezwa no kuryaryatwa hariya. Noneho mu gihe cyo kurya nabwo amacandwe akagabanuka, kuko ubundi iyo umuntu arimo kurya amacandwe ariyongera. We uwo muntu iyo arimo kurya arababara kubera ko n'amacandwe ananirwa kugenda yisohora. Ubwo rero icyo gihe byaba ari bimwe mu bimenyetso. Yumva bimeze gutyo ashobora no gukanda nyine akumva harimo akantu kabyimbye gakomeye. Arakoze muganga Jose wa Maria waganiraga na Yvette Kabatesi muri icyo kiganiro cyabaza muganga. Ni kirori gishoje amakuru yacu kuri wa gatanu tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu. N'amakuru yari ahagarariwe na Florentine Kwizera, ku buhanga bw'ibyuma hari Michael Rigard. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com ndetse no kuri Facebook. Ejo ni ikiganiro cy'imvo n'imvano ku cyumweru, ni inana ebyiri zahise mu kino cyumweru. Mwakoze neza guhitamo BBC Gahuza Miryango. Muramukira.